Turabaramukije cane bakunzi b'ikiganiro Yaga Muganga, amagara meza niyo tubifurije mu vyanyu no mu banyu. Turabaye kandi ikaze mu kiganiro Yaga Muganga cuno musi, aho gitaramishijwe na jewe Janvier Manirambona, nkaba ari jewe nsanzwe ndakibatunganiriza kandi nkaba ari jewe nsanzwe ndakibashikiriza. Hari haciyemwo igihe tutabateguriye bino biganiro bivuga ku magara y'abantu bivanye n'imvo zitandukanye kumbure zatumye bidakunda bidashoboka, ariko uyu munsi twari twipfuje kuganira namwe mu kiganiro Yaga Muganga cuno musi ku ngaruka mbi ziterwa canke zituruka ku kudakaraba, ku kutagira isuku ry'iminwe yacu. Iki ni ikintu umengo ni ikintu gisanzwe umuntu wese ashobora kubona umengo ntigikwiye kwigishwako, ariko mugabo muri kino kiganiro ndizera neza niwatangurana nanje ugasozana nanje kiza kurangira wamaze kubona neza ivyago canke ingorane ushobora guhura navyo mu gihe utitayeho kandi utitwararitse kugira isuku ry'iminwe yacu. Ibiganza rero vyacu ni bimwe mu bihimba bigize umubiri wacu, nk'uko dusanzwe tubibona ku mubiri wacu dufise ibihimba vyinshi bigize umubiri wacu. Ibiganza navyo rero ni bimwe mu bihimba bigize umubiri wacu, aho kandi ivyo bihimba ari ibihimba bidufasha ibikorwa bitari bike mu buzima bwacu bwa misi yose. Kandi ibiganza canke iminwe yacu canke intoki zacu nazo zidufasha ibikorwa vyinshi, mbere aho usanga ari kimwe mu bihimba dukoresha cane gose. Umuntu aravye kuva mu gatondo hagiye avyutse, hanyuma akagenda mu dukorwa twiwe twa misi yose. Kuva rero mu gatondo umuntu avyutse gushika ku mugoroba, umuntu akora ibikorwa vyinshi cane akoresheje ibihimba vyacu vy'ibiganza canke se iminwe canke se amaboko yacu, gusumba mbere nuko umuntu novuga ngo akoresha ibindi bihimba bisanzwe biri mu bihimba bigize umubiri wacu. Niyo mpamvu rero twipfuje kuganira cane ku ngaruka mbi zishobora kuhaba iyo bishitse umuntu ntiyitwararike kugira isuku ry'ivyo bihimba vyacu. Bibonekana ko ari ibihimba bifise akamaro kadasanzwe mu buzima bwa misi yose. Mbere umuntu aravye hirya no hino mu buzima bwa misi yose, abantu mu kwerekana agaciro n'akamaro amaboko afise canke ibiganza vyacu bifise, uza wumva nk'iyo umuntu dufate yahomvye ikintu gihambaye cane, ukaza wumva avuga ngo ndacitse amaboko, canke ukaza wumva nk'umuntu aragututse akinamura mu kugutuka kwiwe agaca akubwira ngo uragacika amaboko, kugira ngo yerekane yuko hamwe wocika amaboko woba ucitse igihimba gihambaye cane mu bihimba. Ni koko ibihimba bitandukanye dufise mu buryo ku mubiri wacu ni byose birafise akamaro, ariko mugabo ucitse amaboko urumva yuko ari ikintu kidasanzwe. Rero ugaca usanga rero umuntu agize agututse akubwira ngo uragacika amaboko, canke ugasanga umuntu avuga ngo uragafatana amaguru n'amaboko. Burya rero vyerekana yuko amaboko ari nayo ariko ibiganza vyacu canke intoki zacu canke iminwe yacu ari kimwe mu bihimba bidasanzwe bifise akamaro kadasanzwe mu buzima bwacu bwa misi yose. Murazi ko muri no misi canke se si muri no misi gusa, mu buzima bwa misi yose abantu twese dutunzwe no gusatira, ariko muhana numva abandi bavuga ngo gusatira. Abantu dutunzwe no gukora, dutunzwe no gukoresha amaboko yacu, dutunzwe no guhangayika. Ni ukuvuga udafise amaboko vyonakugora guca ingero, kubera burya ubuzi nka bwose umuntu aca ingero akoresheje amaboko. None rero hariho ibikorwa bitari bike umuntu asanzwe akora akoresheje amaboko mu buzima bwiwe bwa misi yose. Nivyo twagomba turabire hamwe imbere ko duhava tuja ku bindi kumbure bigize kino kiganiro Yaga Muganga cuno musi, aho dusanga mu bikorwa vyose duhora dukora harimwo igikorwa co gutunganya ibifungurwa. Dufate gutora ibitorwa mu muceri, dufate kugosora ibiharage, dufate guhwata canke se novuga ngo guharura ibiraya, ibitoki, ibijumbu, guteka, kwoza amasahani, kwoza ivyombo, amasafuriya, ibiyiko. Ni ukuvuga gutunganya imfungurwa muri rusange. Ico ni kimwe mu bikorwa dukoresha amaboko yacu, dukoresha intoki zacu. Ikindi gikorwa naco dukoresha intoki zacu mu bikorwa vyinshi, ntituza kubidondagura vyose, ntivyokunda ko tubidondagura vyose, ariko hariho igikorwa co kwivuna umusase.
ni ukuvuga gufungura, kwihereza imfungurwa iyo vyatunganijwe vyabonetse, ugasanga rero kumbure burya gufungura umuntu akoresha iminwe. Muri ino minsi ikizungu cabaye cinshi, usanga abantu ubugari aho kugira ngo abege akoresha iminwe, usanga akoresha iki? Ibiyiko, amafurusheti, ugasanga ubugari baburisha ibiyiko. Ico ni ikizungu co muri ino minsi, ariko mugabo ubugari tuzi yuko buryoshe umuntu ariko arabufungura abwihereza akoresheje iminwe. Rero gufungura, kwivuna umusase naco ni kimwe mu bikorwa dukoresha iminwe yacu mu buzima bwacu bwa misi yose. Usanga udafise umunwa vyokugora gufungura, kwihereza ivyo ufungura. Gukoresha umunwa novuga ngo nk'ibitungwa ngo urishe vyokugora cane. Hanyuma kandi ikindi naco twovuga ngaha mu bikorwa bitandukanye tubona mu buzima bwacu bwa misi yose dusanzwe dukora dukoresheje amaboko yacu, no kuramukanya n'abantu, inshuti n'abagenzi, kw'ishuri, ku kazi, aho usanga duhana amaboko ukamukora mu minwe ukamuramutsa. Ngira ngo hariho ibihugu bimwe musanga imico yabo gusa ari ugupeperanya gusa, ugasanga ntibaramukanya cane gose ngo bahoberane. Nk'ino muri Afrika yacu usanga kumbura imico yo kuramukanya bahoberana, bagakorana no mu ntoki, usanga kumbure igwiriye. Kuramukanya rero nako nyene ni kimwe mu bikorwa dukoresha mu buzima bwa misi yose, dukoresha iminwe yacu mu kuramutsa abantu. Udafise ukuboko guha umuntu yambu, woca ukoresha umunwa nyene, urumva nyene, ariko mugabo ntiwokoresha amaboko. Hanyuma ikindi naco gikorwa kumbure muri vyinshi tutodondagura ngo duheze, tugomba kuvugamwo ibikorwa bikeya kumbure kanaka ngahaye, hanyuma bidufashe kurabira hamwe rero ingaruka mbi zishobora kuboneka, zishobora kuba ku muntu mu gihe yoba atitayeho ngo agire isuku. Ikindi gikorwa ngaha twovuga ko ni igikorwa co kwandikisha mudasobwa, gukoresha imashini, abakora mu biro, mu mabanke, mu ma microfinance, abanyeshure ku mashure, mu makaminuza bafise ama laptop, bafise za mudasobwa, kwandikisha imashini, kwandikisha ordinateur, kumbure tuvuge gutyoye. Urashaka mbere no gukoresha na telefone kuri clavier, ibintu nyene nk'ivyo. Dukoresha amaboko, udafise amaboko ntivyokoroha kwandikisha imashini, kuko nibaza ko naho bakoresha amano hariya ntivyokoroha, ariko dukoresha amaboko. Rero kwandikisha imashini navyo ni kimwe mu bikorwa dusanzwe dukoresha amaboko yacu. Murumva yuko rero amaboko yacu, ibiganza vyacu, iminwe yacu, intoki zacu ari igihimba canke ari ibihimba bidasanzwe bidufitiye akamaro kadasanzwe mu buzima bwacu bwa misi yose. Ikindi kintu ngaha twovuga tutogenda tutavuze naco nyene dukoresha iminwe yacu, ni igihe tugiye mu kazu ka surwumwe, kugurura umuryango wa toilette canke kugara umuryango wa toilette, dukoresha amaboko, dukoresha intoki, dukoresha iminwe. Uriya muryango hariya mu kazu ka surwumwe ugiye mu bwiherero, ni ukuvuga hamwe wogenda ugasanga harugaye udafise amaboko vyokugora, ariko mugabo rero kubera ko ufise amaboko uca ukora kuri kirya gitasha canke kuri rya gufuri, hanyuma ukugurura ukagenda ukiherera, hanyuma ukagaruka. Urumva nico naco nyene ni igikorwa kidasanzwe amaboko yacu adufasha, ibiganza vyacu, iminwe yacu, intoke zacu zidufasha mu buzima bwacu bwa misi yose. Hanyuma kandi ikindi gikorwa naco nyene kidasanzwe twovuga ni igikorwa co kwisukura. Iyo umuntu ahejeje kumbure ruriya rubanza ruba rwamujanye hariya mu kazi ka surwumwe, aho sinohavuga birebire, kumbure murabizi muri kino gihe hari amajambere, hari kizungu, abatari bake bakoresha amazi yahejeje kwiherera, ahejeje ruriya rubanza ruba rwamujanye hariya mu kazi ka surwumwe, akoresha amazi akisukura, akigira neza, hanyuma agasubira akagenda mu mirimo yiwe ya misi yose. Hanyuma ikindi gikorwa naco twovuga naco nyene iminwe yacu idufasha, intoki zacu zidufasha, ni igikorwa co gukora ku bintu. Urabona nk'ibintu usanga kumbure bikorwa ko n'abantu benshi, ugiye muri bise urifadikiza canke urishimikiza ku muryango, urishimikiza hajya ku ntebe abandi bakoze, yama kwasiteri manini manini usanga afise novuga ngo umwamba, icuma hariya hejuru, ugira kiriya gisegura novuga ngo imizigo, hanyuma ugasanga umuntu arafata hariya kugira ngo ntatembe ntagirene. Uravyumva, kwishimikiza ku kintu gisanzwe gikorwa ko n'abantu benshi, ahantu mwirigara, ahantu novuga ngo muri eglise, mw'ishengero, ugasanga urishimikije ku nkingi kanaka, mu kuduga muri etage,
ajya ama esikariye uri kuraduga usanga hariho ivyuma umuntu agira nte yishimikiza. Ivyo vyose rero ni ibintu amaboko yacu adufasha kwishimikiza kuri kirya kintu, gufata kuri kirya kintu uri kuraduga canke se ugomba kugira ngo ntuhave utemba, urumva yuko amaboko ariyo uca ugira nte ukoresha, niyo wikorako. Ikindi kintu twovuga mu bikorwa bidasanzwe amaboko yacu adufasha dukoresha mu buzima bwacu bwa misi yose, kuko ntitwobivuga byose ngo tubimare, ni igikorwa co dufate gucuraranga, nk'abacuraranga amapiyano, abacuraranga ibitari, abacuraranga na zirya mbere za drum, ni kuvuga bijya bicurarangisho vyo mw'ishengero, muri orchestre, muri korale, usanga bikorwako n'abantu benshi, bicurarangwa n'abantu benshi atari ivy'iwawe wenyene. Usanga mbere iyo ugize ngo unabikurikirane ugasanga nk'igitari canke nka piano mwaguze iramaze nk'umwaka wose mwese muyicurarangirako, uruvuye hehe, uruwakoze muri ibi na biriya, ufise imicafu atakaravye, ugasanga iramaze nk'umwaka urenga muyikoresha mwese mutagize nte mutigeze mwiyumvira ikintu kijanye no kuyigirira isuku ngo mukoreshe imiti yabigenewe ishobora kudesinfecta igakuraho imicafu ikagira nte igatuma aho hantu kumbure umuntu wese aguma akora ata kibazo yahagira. Rero ivyo n'ibikorwa bitari bike bitandukanye amaboko yacu adufasha mu buzima bwacu bwa misi yose. Nawe urafise byinshi wokongerako uhora ukoresha amaboko, kumbure ubuzima bwawe bwa misi yose, nari kuvuga ngo kwiyambika, kwambara, kugira nte, gusiga ikirato n'ibindi vyinshi. Hanyuma rero inzobere mu gukurikiranira hafi indwara zandukira kw'isi ziremeza yuko ibice 80% vy'imigera y'indwara zandukira abantu, izo ndwara zandukira abantu ibiganza bibigiramwo uruhara. No kuvuga ku ndwara 100 zandukira abantu, ibice 80% abantu bandura izo ndwara ibiganza biba vyabigizemwo uruhara. No kuvuga mu yandi majambo, izo nzobere mu gukurikiranira hafi indwara zandukira abantu zemeza yuko ibiganza ari inzira imwe izananamwo ibice 80% vy'indwara zandukira. Mu yandi majambo tumengo iyaba tudafise ibiganza hariho indwara zingana n'ibice 80% abantu batokwandura. Hanyuma kandi izo nzobere nyene muri ivyo bijanye no gukurikiranira hafi indwara zandukira zica ziza zikemeza, izo nzobere zikemeza zivuga ngo rero ibiganza kubw'iyo mpamvu turavye ingene umuntu canke abantu benshi bandura indwara nyinshi ibiganza bibigizemwo uruhara, turavye ingene abantu benshi bandura indwara zizananye mu ntoki, ni ukuvuga imigera igaca ku ntoki kugira ngo ibone gushikira abantu babone kurwara izo ndwara. Ni ukuvuga ahubwo intoki ntiziciswe intoki gusa bisanzwe, ahubwo muri ico gisata kijejwe gukurikirana indwara zandukira abantu baca bavuga ngo intoki zigereranwa ngo n'umugina usegenyukamwo imigera ibihumbi n'ibihumbi vy'indwara abantu bagwara. Ni ukuvuga rero za ntoki bya biganza vyacu bidufasha kubaho mu buzima bwa misi yose, bidufasha bya bikorwa byose bitandukanye. Izi nzobere zivuga ziti mugabo kandi iruhande y'ivyo bintu ubona bitandukanye ibiganza vyacu bidufasha, yemwe izi ntoki zacu ibiganza vyacu burya birahindukira bikagereranwa n'umugina urimwo ibihumbi n'ibihumbagiza vy'imigera y'indwara dusanzwe tugwara canke twandura mu buzima bwa misi yose. Ko bimeze bityo rero, aha duca twumva yuko bya biganza vyacu dukunda dukoresha, naje mbere aha nivyo ndiko ndakoresha mu gufata kano kamashini ndiko ndarabamo kino kiganiro, bya biganza rero bidufitiye ka kamaro, birashobora kutubera umuhuza mwiza muri vya bikorwa vyiza dukora, dufungura, tugira nte, turamukanya n'abantu. Ariko mugabo kandi birashobora, bino biganza nyene birashobora kutubera umuhuza mubi, aduhuza n'ibihumbi vyinshi vy'imigera itwandukira, tugaca tubona kugira nte kugwara. Muri vya bikorwa rero twabona, twovugamo nk'ibikorwa nka 5 kumbure bibonekana yuko bishobora kuzananamwo akarambaraye iyo umuntu kumbure ataravye neza. Twavuzemwo muri biriya bintu twadondaguye
twavuzemwo iki kijanye no kugara canke kugurura umuryango w'akazu ka surwumwe hariya iyo umuntu agiye mu bwiherero kumbure ajanywe na ruriya rubanza ruba rumujanyeyo nawe ruhari kujanayo. Rero iki ni gikorwa mu by'ukuri umuntu ashobora kwanduramwo imigera myinshi, kuko kirya gitashi, uriya muryango, iriya gufuri, hariya hose uhora wishimikiza, harya huzuyeko imigera myinshi cane, wisunza hariho n'urubanza ruba rujanyeyo umuntu hariya muri kariya kazu k'ubwiherero. Rero igihe cose umuntu akoze ku gitashi akugurura, igihe cose umuntu akoze kuri rirya gufuri akugurura, igihe cose umuntu agize ahantu yifadikiza hariya hantu iyo ariko arugurura canke iyo ariko arugara umuryango hariya hantu, ni ukuvuga yuko aho hantu ashobora kuhandura ibihumbi vyinshi vy'imigera bisanzwe biri aho hantu ku bantu bose bagiye barugurura harya hantu. Hari n'abo usanga kumbura bataba bisukuye neza, urabona yuko na buriya buzu bw'ubwiherero akatari gako usanga ata n'isabuni iriyo, ugasanga nta n'amazi akwiye ariyo, ugasanga kumbure nyene umuntu ntiyagize isuku mu buryo bukwiye kandi buhagije. Urumva rero ico ni igikorwa kimwe mu bikorwa dukora kandi tudashobora gusiba, tudashobora kureka gukora, mugabo gishobora kuzananamwo akarambaraye, gishobora kudukwegera akarambaraye. Ikindi naco twovuga ngaha ni nk'igikorwa co kuramukanya n'abantu. Ni ukuvuga umuntu aragwaye amaso, muri ino minsi tumaze iminsi hari amaso yandukira, ugasanga umuntu yivyiringiye yikoze mu jisho, ubu zirya ngonera burya burire urabibona nyene gutyoyi, hanyuma nawe ugaca umuramutsa. Burya umuramukije muri birya biganza vyiwe ntuba uzi ibintu vyose yashoboye gukorako akoresheje iminwe yiwe. Wewe rero iyo umuramukije hariho riske niniya cane yo guca ugenda utwaye iyo migera nawe afise mu ntoki ziwe. Kuramukanya rero n'abantu womengo mbere ya vyashoboka umuntu abishize ku munzani akaraba ingaruka mbi zishobora kwadukamwo, burya womengo umuntu ntiyosubira no kuramukanya n'umuntu ahubwo uwo mupepeya gusa. Vya bindi bavuga ngo indamukanyo y'amahoro murabizi iyo habaye ibijanye na korera canke izindi ngwara zandukira ziciye no mu minwe, novuga ngo les maladies de mains sales, niko mu gifaransa novuga ngo bivugwa, woca usanga umenga abantu ntibosubira kuramukanya. Kubera iki? Kubera yuko ubuzi yuko uwo muntu uramukije hariho imigero ushobora gusanga ugize ukuye muri uko kuramukanya nawe. Hajya burya uwofata ibiganza by'umuntu bagatwashira muri laboratoire bakagrandisa bakagura utuntu twose turi mu kiganza ciwe, wosanga hari imigera myinshi iri mu minwe yiwe atari yiteze. Nibaza ko nawewe hari gihoro ukaraba ubona umengo nta bucafu bwinshi wari ufise, mugabo wakaraba ushize kw'isabuni ugatubona ubucafu ni bwinshi kandi wabona umengo mu ntoki nta bucafu ufise. Ikindi ca gatatu twovuga muri bino bitanu bibonekana ko navyo nyene bishobora kuzana n'amakarambaraye naho biri muri vya bikorwa vya misi yose iminwe idufasha, ni iki co kwandikisha ordinateur, kwandika kuri ordinateur ukoresheje iminwe kuri clavier. Hajya burya kuri clavier, hajya nyene ku mashini kuri mudasobwa hariko imigera myinshi. Iyumvira abantu bose bandikishije irya clavier, iyo baciye abo baramukanije ivyo bakoze ko vyose harasigara ko novuga ngo udutrace, harasigara ko utuntu novuga ngo twimigera kuri clavier. Rero kwandikisha mudasobwa naho ari nkenerwa kandi tubikora mu buzima bwacu bwa misi yose, ariko kirashobora kudukwegera akarambare kuko naco kirashobora kuzana namwo imigera. Ugasanga hariho imigera kuri rya clavier uhora ukoresha mu kwandika. Igihe cose uri kwandikisha imashini uzohora uciyumvirako ati mbe none nk'ubu iyi mashini ndiko ndandikisha baheruka kwigirira isuku ryari? Mbega nk'ubu abantu bose bayandikishije bari bakoze kubiki, bari baciye mu biki? Uzoca usanga iyo bija hose nubwo abandi batovyitwararika, wewe urakwiye kuvyitwararika kugira isuku ry'irya clavier ya mudasobwa uhora ukoresha. Ikindi twavuga ngaha ca kane ni ikijanye no gucuraranga piano, ibitari, ibicurarangisho muri rusange. Ivyo bicurarangisho navyo nico kimwe n'iyi mudasobwa. Abacuraranga piano aracuraranga akagenda, n'undi akaza agacuranga akagenda, abo bose hariho utuntu novuga ngo udutrace tw'imigera intoki zabo zari zakozeko zasize kuri irya piano, kuri kirya gitari, kuri irya ngoma,
kuri bijya bicurarangisho byose nari kuvuga mbere n'ipendo ya pendo bajegeza hariya yayi muri eglise mu mashengero novuga ngo y'abaporoti kumbure aho hose bijya bicurarangisho kubera ko bikorwa ko n'abantu benshi burya navyo birakenewe nivyo kandi dubikoresha ibiganza byacu mugabe bino biganza byacu dukoresha kuri bijya bicurarangisho biba byaciye hirya no hino biba byaramukije abantu benshi kandi biba byakoze no ku micafu cyangwa se imigera itari mike ku buryo rero bishobora kugira bishobora kudukwegera akarambaraye. Ica gatanu twovuga kuko nitwe bivuga byose ni iki kijanye no gukora ku bintu byakozwe ko n'abantu benshi mu biro mu modoka mu ishengero intebe n'ibindi muri ya mabisi navuga bya byuma biri hariya hejuru umuntu yifadikiza mu kurira mu kururuka bwa ntatembe ibyo byose biba biriko imigera ku buryo bishobora kugira ntibishobora kwanduza umuntu ingwara nyinshi ugasanga biragize ntibirazananye ko imigera myinshi kubera yuko abantu bagiye barahakora ko ari abantu benshi kandi abo bantu bose bagize bakoze ku bintu byinshi bishobora kuba byogira byo kwegera umuntu akarambaraye. None rero hamwe n'ibyo byose tumaze kubona muri kino kiganiro yaga muganga cuno munsi twagomba turabire hamwe ahantu hakuru hakunda novuga ngo kubangamirwa n'imigera izananye ku ntoki zacu no kuvuga ahantu hashobora kwinjirana byoroshe imigera izanwe n'intoki zacu turafise ahantu hashobora kuri hatanu twagomba kuvuga mu novuga ngo mu bubangutsi tutasiguye ko birebire kubera yuko bibonekana yuko bya biganza byacu bishobora kutubera umuhuza aduhuza n'imigera itandukanye itari mike mu buzima bwacu bwa misi yose kandi ugasanga ivyo bikorwa natwe ntitwobiheba ntitwobireka umuti si ukubireka rero hariho ahantu hatandukanye ku mubiri wacu hashika kuri hatanu hakarigwa cyane iyo ukojejeho intoki uzokwama wiyumvira ati mbega none izi ntoki nkojeje kuri kino gihimba ubwo by'ukuri nta migera zoba zifise ku buryo noba ngize noba niyandukije jewe ubwanje ni kuvuga rero hamwe muri aho ni mu kanwa twabonye yuko gufungura ari kimwe mu bikorwa ibiganza byacu bidufasha mu kwivuna umusase wakubega hari ubugari bwahiye n'akaboga usanga biryosha umuntu abikoresheje intoki naho twabonye ko abanyakizungu bobo usanga ubugara burisha ikiyiko kandi mu bisanzwe umengo ntibijana ntibiryoshe ntangariyo ndababonye muri restaurant bamwe ariko ararisha ubugari ikiyiko usanga umengo ntibijanye kubera yuko nyine twamenyereye ko ubugari umuntu agira nakoresha intoki rero gufungura gutuma dukora mu kanwa canke ibyo dukoze ko bikaja mu kanwa ukuvuga rero iki gihimba twovuga ngo mu kanwa n'ahantu hashobora kwinjirana imigera mu buryo bworoshe kandi bikatwandukiza ingwara nyinshi rero mu kanwa imbere yuko ushiraho ikintu mu kanwa imbere yuko ikintu ukoze ko kija mu kanwa ukwiye kubanza kwiyumvira inshuro nyinshi ati mbega ubwo by'ukuri ibi bintu ngomba nshire mu kanwa kanje nakoresheje ko intoki byagiriwe isuku intoki zagiriwe isuku bimeze neza ni ukuvuga rero mu kanwa ni hamwe mu hantu hatanu hashobora kwinjirana imigera iri ku ntoki zacu mu buryo bworoshe aha kabiri ni mu jisho ano maso yandukira tumaze iminsi tubona waramukanije n'umuntu yivyiringiye yakoze mu jisho yakuyeyo zangonera yakuyeyo kumbure novuga ngo bwaburire uravyumva ibintu nyene nk'ivyo rero iyo umuramukije nawe ukikora mu jisho ni ukuvuga ijisho ubwo nyene imigera yose ufise ku jisho nako ufise mu ntoki kuri bya biganza vyawe ubu yinjije mu jisho ni ukuvuga rero ushobora gucugira ushobora gucugwara ingwara zose zitandukanye umuntu ashobora kurwara mu maso yandujwe na ya migera iri ku maboko mu jisho rero ni ahantu ha kabiri muri hano hantu hatanu tuko turavuga hashobora kwinjirana byoroshe imigera iri mu ntoki zacu iri ku biganza byacu aha gatatu naho ni mu gutwi urabona mu gutwi y'umuntu ariko arikurogotora araba atari nk'ubu ubona haje ibintu navuga ngo by'amajambere hari udutije coton umuntu usanga nyene akoresha twabigenewe ariko ahandi ho twakuze dukoresha agati gatoya canke agakubuzo hanyuma kakavuna neza ukakaringaniza kugira ngo ntigafe kakubabaza mu gutwi nibashira mu gutwi
canke abandi nawe ugafata ukinjizayo kano gatoke k'agahererezi ugasanga niko uriko urakoresha mu kwikurugutura. Rero izi ntoki dushira mu gutwi canke tugakora kuri karya kantu tugomba kwikurugutuza mu matwi ziba ziriko imigera. Iyo ako kantu tugashize mu gutwi canke kano gahererezi tukagashira mu gutwi ngo turiko turikurugutura, ni ukuvuga mu gutwi rero kwacu harashobora guca hagwara ingwara zo mu matwi kubera imigera itandukanye dushize mu gutwi iri ku biganza vyacu tutabanje kugirira isuku kugira ngo dukureho imigera yoba yari kuri ivyo biganza vyacu. Ahantu ha kane naho ni muzuru. Muzuru urabona hari igihe bishika ukumva nyine umengo ntihameze neza, ukumva umengo ibintu birokera hariya muzuru, canke ukumva ko umengo hariho akantu novuga ngo ni agaseru kumiyeyo, ukumva nyene muzuru wogira ntiwokorayo. Nibaza ko atari kenshi usanga ryorenga udakoze muzuru. Rero no muzuru rero naho nyene n'ahantu iyo uhakoze direct mu bwo nyene asha mu maguru masha imicafu yari iri kuri za ntoke zawe ubu yirungitse uyicishije muzuru tigenda hanyuma mukora igikorwa mwagenewe cyo gutuma umuntu agwara. Aho naho cyo gucugwara ingwara zitandukanye zo mu mazuru kumburenga ngo tubaza kubishika ko mu kurangiza, ariko mugabo tuko twerekana ahantu hatandukanye hashobora kwinjirana imigera. Aha gatanu muri hano hantu hatanu cyuko turavuga hinjirana imigera mu buryo bworosha hanyuma bigatuma tugwara ni mu bihimba by'irondoka. Ibihimba by'irondoka umuntu akwiye gupfa gukora yatakaraje ngo usange kumbure nimba ari isuku ariko arahagirira, akwiye kubanza kugira isuku kwanza ry'intoki kugira ngo ntava asanga hari imigera agize yinjije muri ivyo bihimba vyiwe vy'irondoka. Naho yaribaza ko yokumbure yoba ariko arigirira isuku, ariko mugabo akwiye guhera ku ntoki kwanza akazigirira isuku hanyuma akabona kugeza kwigirira isuku rero neza kugira ngo bigende neza. Rero umuntu yokubaza ati none mbega by'ukuri none turumvise yuko ibiganza bishobora kutubera umuhuza mubi aduhuza n'ingwara zitandukanye, none ni nk'izihe ngwara umuntu ashobora kugwara kubera yuko zazananye ku ntoki? Mu bisanzwe hari ingwara nyinshi umuntu ashobora kugwara, mbwa twavugamo ngaha hafi nka zitanu kumbure mu bubangutsi. Hari nk'ingwara yitwa gastroenterite aho usanga umuntu agwara ibyo mu nda, ukabagira ububabare mu nda, ugacibwamwo, ibyo gucibwamwo, ukagira diare. Ushobora no kugwara inzoka kubera ibyo wariye bitagiriwe isuku, wagiriye nawe utigiriye isuku, ufise imicafu mu ntoki. Urumva rero nyene yuko ushobora gusanga nawe ugwaye inzoka, ugwaye izo ngwara zo gucibwamwo, izo za korera, bavuga ngo amacinya n'ibindi, izindi ngwara zose zitandukanye umuntu ashobora kugwara mu nda, ukumva mu nda nyene vyapararanganye bimeze nabi kubera yuko utagize isuku ry'intoke zawe. Hanyuma kandi iyindi ngwara umuntu ashobora kugwara ni ingwara zo mu mazuru, ibicurane, vy'amagripe, zimwe za covid zose turabizi muri iyo myaka ingahe irenganye ingene covid yabica bigacika. Kubera iki? Kubera yari ingwara umuntu ashobora kwandukira mu ntoki abaye en contact avec ikintu kiriko uwo mugera, hanyuma agakora mu zuru, no kuvuga vyaca byinjira mu mazuru umuntu akagwara. Yari nova ngo ingwara zo mu bihimba by'ihumekero. None rero umuntu ashobora kugwara ibicurane, ashobora kugwara grippe, ashobora kugwara za covid. Kubera iki? Kubera yuko intoki zawe utazigiriye isuku hanyuma ugakora mu zuru. Ukoze mu zuru rero utabanje kugira isuku, ni ukuvuga imigera yose wari ufise ku ntoki ica yinjirana hariya mu mazuru, hanyuma ukaba woshika no ku rugero rwo gucugwara kubera yuko wandukiwe n'iyo migera. Twariko turavuga ibicurane, hanyuma hariho za grippe, hariho za bronchiolite, ni ingwara novuga ngo yo mu miheha itwara impwemu, aho usanga umuntu yagize ntariya muri turiya duheha turiya turingoti tujana impwemu mu mahaha kubera ko vyaciye mu ihumekero. Ugasanga rero umuntu iyo migere yagiye iramwandukira hari indani mu mahaha, nuko novuga. Ugasanga rero ibintu birabaye nabi, birayangaye. N'izindi ngwara za mikoze n'izindi kubera yuko umuntu afise imigera ku ntoki yikoze ko ushobora kwandura. Urabona ibintu nyene nk'ivyo oyi ugakora dufate nko ku muntu agwaye urubandu yabize indugumba, nko kuntu urabona harashushe nka jewe ndahaye indugumba yabize, hama ugatunkorako unkozeko rero nagwa rubandu ya migere iri muri yacu nk'akarorero wankozeko, hama nawe ugatugenda ukikorako bikaba vyoca bigukwega n'ingwara zo ku rukoba, ibintu nyene nk'ivyo.
Mu kurangiza rero kino kiganiro umuntu yokwiyumvira ati none twokwikingira dute izo ndwara zishobora kwandurwa bizananye ku biganza byacu, ko tutari bufate ngo amaboko tuyace, ko tutari bufate bino biganza byacu ngo tubigegene tubikureko, kandi tubona ko bidufitiye akamaro mu buzima bwacu bwa misi yose. None twokwikingira gute mugabo ibintu bigende neza ntitugire ikibazo? Ni ukuvuga nkuko twamaze kubivuga, izi ndwara cyangwa izi ngaruka mbi ziterwa n'uko umuntu atakaravye atitayeho isuku ry'ibiganza vyiwe cyangwa se ry'intoki ziwe, nk'uko twabivuze mu by'ukuri urumva biterwa n'uko umuntu atagize isuku ry'ibiganza vyiwe cyangwa se ry'intoki ziwe igihe cyose ariko arakoresha ibiganza vyiwe atitayeho isuku. Rero bimwe mu byo umuntu yokora byotuma atarwara cyangwa atandura imigera izananye ku biganza vyiwe cyangwa se ku minwe yiwe cyangwa se ku ntoki ziwe, ni uko uyo muntu yokaraba igihe cyose agira afungure, akitwararika kubanza gukaraba, kandi na nyagukaraba nyene umuntu akabona ko yakaravye neza mu nzara hariya, nimba warateretse inzara ukaraba yuko wakuyeho uducafu twose, ugakaraba neza n'amazi meza n'isabune, kugira ngo ivyo uza kwihereza mu gufungura, mu kwivuna umusase byose ntibibe biriko imigera yari kuri za ntoki zawe, uzohava ugwara ya gastroenterite twavuga mu kanya, ngo uhava ugwara za nzoka, uhava ugwara ivyo za korera n'ibindi kumbura ingwara zose novuga ziva kw'isuku rike ry'intoki zacu. Hanyuma rero iruhande yuko gukaraba igihe cyose ugomba ufungura cyangwa ubajeje gufungura, umuntu yoshirako gukaraba n'amazi meza n'isabune igihe cyose aramukije umuntu. Twabonye yuko kuramukanya ari byiza nta wobiheba, ariko mugabo kubera ko biriya biganza by'abariya abantu bose mwaramukanije utazi iyo byavuye, ntuzi ko yagiye muri toilette kumbure hanyuma ntiyagira isuku neza, arabura agasabune, hanyuma atava yuko nyene akoresha utuzi gusa nyene hanyuma aravayo. Kubera ko ivyo byose utabizi rero, igihe cyose waramukije umuntu mu by'ukuri woreka kubikora mukiri kumwe ngo ahava acabona kumwe ngo wishime, ariko mugabo ukwiye kureba abantu kinyavya, hanyuma ugakaraba n'amazi n'isabune ukavuga ati abantu bose naramukije sinzi iyo bamye, sinzi ibyo baciyemwo, sinzi ibyo bakozeko, none rero reka ncishemo nkarabe. Aha burya umuntu yokwiyevariwa agasubiramo akiyumvira, mbega jewe rirenga nkarabye kangahe, kiretse ya ncuro imwe nkaraba ngomba mfungure nk'akarorero, ni kangahe nshobora gukaraba atari kubera ko ngomba mfungure, mugabo ari kubera yuko niyumvira yuko ibintu byose nakozeko, ya modoka nakorako, ya kinga, ya moto, ca kintu cyose nakorako coba canduye, ni kangahe nkaraba kugira ngo gusa nikingire ndabe yuko no hava ntandura bizananye mu bintu byose nagenda akora. Aho usanga ariho narirenga ukaraba gusa ugomba ufungure, utagomba ufungure ugasanga hari abandi mbere bo nasanze avuga ati burya wokaraba ugomba kurya niho bikenewe, nayo inyuma yo gufungura naho tokaraba nta ngorane, ariko mugabo naho tokaraba inyuma yo gufungura uhava wikora mu jisho, uhava wikora mu zuru, uhava wikora mu gutwi, canke uhava uramutsa n'umuntu, uwo muntu nawe ugenda umuhaye ibisigarira bya bintu byose biri ku minwe yawe, usanga nyene navyo biramukwegeye akarambaraye. Rero womengo mbere aho ugiye byakunda no kuramukanya muntu ko umuntu yobihe, ariko mugabo ntiyobiheba, gusa umuntu yokwitwararika gukaraba n'amazi meza n'isabune igihe cyose uzi ko waramukije abantu mu minwe, kubera ko abo bantu ntubuzi mu by'ukuri ibyo bakoze. Hanyuma ikindi kintu umuntu yokora mu kwikingira izi ndwara ni uko umuntu yokwirinda cane gose gukora muri vya bihimba twavuga byinjiranamwo byoroshe imigera yandukira canke imigera y'indwara. Navyo ivyo bihimba twadondaguye ibihimba bitanu: amaso, amazuru, amatwi, mu kanwa no mu bihimba by'irondoka. Ibyo byose ko ari ahantu hagize nte iyo hakoze fise imigera ubuyirungitse ubwo nyene icishika byoroshe mu mubiri wacu. Aho hose rero umuntu akwiye kwirinda kuhakora. Ikindi tworangiriza ko mu vyotuma umuntu yikingira kwandura izi ndwara zandukira ziciye mu isuku rike ry'iminwe yacu, nuko umuntu ico yokora yogira nte iyo ari ahantu badashobora kuronka amazi n'isabune, ntivyoroshe ko uzoronka amazi n'isabune umwanya wari wo wose kumbure bivanye n'utwo buri kurakora n'ahantu buri, ariko mugabo hariho utu alcohol canke utudesinfecta duto tubangutse gutwara mbere no mu mufuko ushobora gutwara. Muri kino gihe ca covid nibaza ko mwabonye yuko abantu batari bake batugendana, ugasanga no mu modoka aragafise
canke no mu mufuka aragafise, akoze ku kintu gatubona aragize nte aratoye duke yarashize ku ntoki ameze nk'ukaraba. Utwo tudezinfecta rero canke utwo twarukoro kumbure turafasha kwica imigera mu buryo bunyaruka, mu buryo bworoshe, umuntu atiriwe aragira naja kurondera amazi n'isabune, kuko birashobora gushika ugasanga aho uri ushobora kubironka mugabo wakoranye n'abantu n'ibintu bishobora kuba vyotera iyo migera. None rero nuko akaryoshe ntigahora mw'itama, ikiganiro Yaga Muganga cuno musi ni hano kigarukiye, nariko mugishikirizwa na jewe Janvier Manirambona, sanzwe ndakibatunganiza nkongera nkakibashikiza, ariko mugabo rero mu kurindira ikindi kiganiro Yaga Muganga c'ubutaha, nagomba ngo nawe wishire ku munzane wihe amanota. Mbega isuku ry'iminwe yawe, isuku ry'intoke zawe, isuku ry'ibiganza vyawe usanze wahora uryitaho nk'uko bikwiye? Ku munsi woba uhora ukaraba kangahe? Atari kubera ko ugomba ufungura, ahubwo ari kubera yuko uzi neza yuko ivyo intoke zawe zagiye zirakorako bishobora kuba vyanduye. Woba wahora ubikora kangahe? Nimba utahora ubikora nk'uko bikwiriye, kino kiganiro caje hageze kugira ngo tukubwire yuko ukwiye kwitwararikana ntaryo gukaraba kenshi gashoboka igihe cose uzi yuko wakoze ku bintu canke ku bantu mu buzima bwawe bwa misi yose, kugira ngo bikunde wikingire ntuzaba usanga ivyo uba wakoze ko canke n'abantu mwakoranye ko mwaramukanije ngo uhava usanga ibiganza vyawe vyakuyeyo imigera ishobora guca igutera kurwara, hanyuma ngo amagara yawe ahave agirane, ahave abangamirwa. Rero intumbero ya kino kiganiro Yaga Muganga ni ukuba yagira ku kintu cose cotuma mugira amagara meza mukabaho neza. Nuko rero mu kurindira ikiganiro Yaga Muganga c'ubutaha, tubipfurize amagara meza mu byanyu no mu banyu, tuzosubira naho ubutaha.